Reka nsubire ndabaramutse mwibanywanyi mukurikira imbonesha kure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Imbonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho ino mbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane abari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane ku makuru abari kuvugwa ku gateka kazina muntu, abari kuvugwa mu butungane, abari kuvugwa mu cibano, abari kuvugwa mu mutekano, abari kuvugwa muri politike, abari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse n'andi yose mutamenye mwamwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Twabateguriye amakuru ahambaye cyane ari kuvugwa nyuma yaho Uburundi bufatiye ingingo ihambaye kandi inababaje yo gufunga imipaka ibuhuza n'igihugu cy'u Rwanda, ariko akaba ari ingingo iriko iragira ingaruka zikomeye cyane ku banyagihugu benshi, bakanabona ko ingingo yafashwe na Perezida Evariste Ndayishimiye ari ingingo rwose atintondeye kandi ari ingingo ibangamira agateka kazina muntu, kandi bakabona ko n'ibyatumye afata iyo ngingo ari bidafashe, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye yagirije u Rwanda ko ari rwo ruha indaro Leta Tabara, kandi akavuga ko Leta Tabara ihabwa ibigwanisho kandi ikabituye ku butaka bw'u Burundi ariko bw'u Rwanda, ariko ibi byose nyine bikaza biboneka neza ko ari remetanya Perezida Evariste Ndayishimiye yakoze, kuko birazwi neza ko Leta Tabara ikorera ku butaka bwa Kongo, kandi birazwi neza ko Leta y'u Burundi imaze imyaka 2 n'inusu irungitse abasoda muri Kongo ndetse n'imbonerakure kugira ngo barwane Leta Tabara. Ntibyumvikana ukongene nyine Leta Tabara yakongera igakorera mu Rwanda, kandi bizwi neza ko abasoda b'u Burundi bamaze igihe kinini bakorera ku butaka bwa Kongo barwana na Leta Tabara, ariko ibyo bikaba byaje byemezwa n'umuvugizi wa Leta ya Kongo, aho Leta ya Kongo itandukanije n'amajambo aherutse kuvugwa na Perezida Evariste Ndayishimiye, aho ya majambo yavuze yagiriza igihugu cy'u Rwanda ko arico giha indaro Leta Tabara, mu gihe Kongo yo izi neza ko Leta Tabara ikorera ku butaka bwa Kongo, kandi Kongo yo ikaba nemeza ko na Leta y'u Burundi izi aho Leta Tabara iri, kuko Kongo ivuga ko u Burundi bumaze igihe kinini bwararungitse abasoda muri Kongo kurwana na Leta Tabara. Ibi byose nyine Kongo yashikirije bikaza bishimangira ibivugwa n'abarundi batandukanye ndetse n'abanyarwanda bemeza ko Leta Tabara ikorera ku butaka bwa Kongo, ahubwo ko ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye yakoze ryari remetanya rikomeye cyane kandi byari bifise ikintu kinyegeje bigamije, aho benshi mu barundi bavuga ko ibi bintu Perezida Evariste Ndayishimiye yabikoze kugira ngo yibagize abarundi amagorwa barimo, ndetse yibagize abarundi ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arakorera abasoda b'u Burundi muri Kongo. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize birabana n'imigendanire iri hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'u Burundi, ndetse n'ingaruka zikomeye cyane byagize ku banyagihugu ndetse n'ibigiye gukurikiraho, aho amakuru ariko aradushikira avuga ko ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bushobora gusambuka kubera iyi ngingo igayitse yafashe, kandi akaba ari ingingo inateye isoni. Inshuro eshanu u Rwanda rwatabaye u Burundi mu bihe bikomeye. U Rwanda rwishuriye u Burundi amadeni muri ahise, ntibyumvikana ukuntu bagaruka bagatera u Burundi. Ingabo z'u Rwanda zazimije inkongi yafashe isoko rya Bujumbura. Ingabo z'u Rwanda zatabaye iz'u Burundi muri Centrafrique. U Rwanda rwafashe abagwanyi ba Leta Tabara rurabashikiriza u Burundi. Ndayishimiye yahawe amakuru ko agiye guhirikwa ku butegetsi, ariko igitangaje kandi kinateye isoni nuko ubungubu u Rwanda rwagizwa ko ari rwo ruha indaro Leta Tabara, akaba ari naco catumye Leta y'u Burundi ifata ingingo yo gufunga imipaka, aho benshi babona nyine ko ari ibintu bifise icyo binyegeje kandi akaba ari ibintu binateye isoni. Kagame yashimye kwinumira ku byo yagirizwa na mugenzi we w'u Burundi nayo Rutundura, ati waguha Leta Tabara iri muri Kongo ntiri mu Rwanda. Ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze rwose twitandukanije nabyo, kandi nk'abakongomani ntago twemera ko Leta Tabara ikorera ku butaka bw'u Rwanda, ahubwo ikorera ku butaka bwa Kongo, nk'uko n'u Burundi bumaze igihe kinini burungitse abasoda muri Kongo kugira ngo barwanye Leta Tabara. Nyuma yaho Evariste Ndayishimiye atangaje ko abaherutse kwica abantu 20 mu Gatumba bafashwe ndetse bakaba binjizwa mu mirwi irwana bava mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda, umushiranganje w'imigenderanire ya Kongo n'amakungu Christophe Rutundura yiyamirije ibivugwa na Evariste Ndayishimiye. Rutundura yavuze ko
umukuru w'u Burundi yirengagiza nkana ko abo barwanyi bacumbitse muri Kongo. Mu gihe Kongo n'u Burundi byari bisanzwe bifitaniye imigenderanire myiza, benshi ntibatahura insiguro y'ibyashikirijwe n'uwo mutegetsi wa leta ya Kongo, aho yavuze ko leta ya Kongo yitandukanije n'amajambo Perezida Evariste Ndayishimiye aherutse gushikiriza. Evariste Ndayishimiye mu byo yagiye arashikiriza kuri Red Tabara ntaho yigeze avuga ko abo bagwanyi b'uwo murwi batari ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Yishura ku bibazo by'abamenyeshamakuru n'abanyagihugu yavuze ko Red Tabara, umurwi ugwiriyemwo abashatse gutembagaza ubutegetsi muri 2015, ufashwa n'u Rwanda, ukagaburirwa ukongera ukambikwa n'ico gihugu, ariko mu gutera Uburundi ugaca muri Kongo. Evariste Ndayishimiye yemeje mbere yuko hari n'amakuru leta ifise avuga ko abagwanyi b'uyu murwi nyine bafashanya na M23 mu gutera Kongo. Bamwe rero bakibaza igituma hatugawe imbibi za Kongo n'u Burundi kuko ariyo wateye uva. Ikibazo Albert Shingiro, umushiranganje w'imigenderanire n'amakungu, yabajijwe n'umushingamateka Gikeke Pascal, yishuye ko igihugu cose gifise ingene gitunganijwe n'ingene gifata ingingo. U Rwanda rwo rurahira rukarengwa ko rudafasha umurwi n'umwe utera Burundi, aho rumenyesha mbere ko hari n'inkozi z'ikibi zigeze gufatirwa ku butaka bw'u Rwanda zigaheza zigashikirizwa Burundi. Mu gihe ubumwe bwa Buraya bwagiriza ico gihugu kuba giha imfashanyo imirwi turumbanya akarere kose kugira ngo coroherwe gusahura ubutunzi kama bwa Kongo. Thierry Mayina aserukira Ubufaransa mu muryango wa Buraya, ariko byose bikaba bihakanwa na leta y'u Rwanda, kandi koko bikaba bizwi neza ko leta y'u Rwanda ataho ihuriye n'imitwe itwaje ibigwanisho idurumbanya akarere, aho benshi babona ko ari rimetanya rikorwa n'abategetsi bakomeye cyane batandukanye, ariko benshi bakibaza ukuntu u Rwanda rwatabara Perezida Evariste Ndayishimiye rukongera rukohereza abaza kwica abanyagihugu. Ibyerekana neza ko ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye avuga atafatiro biba bifise. Hari igihe Perezida Ndayishimiye yari agiye kwicwa u Rwanda rukamukiza, none ariko aravuga ko u Rwanda ari rwo rutera u Burundi ibiteye isoni, kandi bikaba ari n'ibintu bibabaje. Burya ntihagira ushaka kubesha abarundi ngo u Rwanda rwohereje abantu ngo bice abarundi. Natwe tuzajya twibutsa abantu iyo u Rwanda rwafashijemwo Burundi, noneho duhuze ibintu abwira abarundi, duhuze ibyo nyine Perezida Evariste Ndayishimiye abwira abarundi, n'ukuri kuba gukwiye kuba guhari. Erega urwego rw'iperereza rw'u Rwanda rwari rwinjiye mu bikoresho byanje bitumanaho, niho ibyo uwo ushinja yabikuye muri telefoni General Bunyoni. General Bunyoni yaburanye mu mizi ashira mu majwi u Rwanda. Wahoze ari Minisitiri w'Intebe General Bunyoni yarafashwe arafungwa nyuma y'amakuru inzego z'iperereza zo mu Rwanda zari zahaye u Burundi. Bunyoni ari mu rukiko aburana, yabwiye umucamanza ko urwego rw'iperereza rw'u Rwanda rwari rwinjiye mu bikoresho bye by'itumanaho, noneho bagakuramo amakuru bakayaha inzego z'iperereza z'u Burundi, akaba ariyo makuru bari gukoresha bamushinja ibyaha bitandukanye. General Bunyoni yatunguwe na bimwe mu byo yabajijwe kuko yumvaga nta wundi wabimenye keretse hari uwagiye muri telefoni ye. Nawe ati ni u Rwanda rwabikoze, ntabwo inzego z'iperereza z'u Rwanda zagiye muri telefoni ye. Yakomye siko byagenze, ahubwo ibyo yakundaga yabibona akirekura nibyo byatumye amakuru amenyekana. Ntabwo u Rwanda rwifashe ngo rukurikirane Bunyoni gusa, bifise imvano n'uburyo babonyemwo ayo makuru bakayaha u Burundi. General Bunyoni yaje gukatirwa burundu nyuma y'uko ahamijwe ibyaha birimwo gushaka guhirika ubutegetsi no kwica umukuru w'igihugu. Yahamijwe ibyaha yagendeye ku makuru yavuye mu Rwanda. Niba inzego z'umutekano z'u Rwanda zarahaye inzego z'umutekano z'u Burundi amakuru ko Perezida Ndayishimiye yenda kuvanwaho ndetse akanicwa, bagasanga nibyo, ubwo waguhaye amakuru nk'ayo yagaruka akagutera. Ibyo byose bikaza byereka ko Perezida Evariste Ndayishimiye ibyo bavuga byose ari ukubesha, ari uruhendo rukomeye cyane, ahubwo abagira ngo ahume amaso abarundi. N'abantu ibi bintu birimo logique ikomeye cyane. Umuntu yagutabara mu mezi nka 6 ashize yarangiza
yarangiza akaza kwica abantu bawe ufise umugambi wo kugirira nabi Uburundi urumva wabaha amakuru bagakumira icaha nk'iki gikomeye. Igitangaje nuko nyuma y'amezi make Ndayishimiye atabawe yahise afunga imipaka ngo ashimitse Tshisekedi. Ibyateye isoni abarundi batari bake bakabona ko Perezida Evariste Ndayishimiye ibintu akoze bibabaje kandi biteye isoni cyane, mu gihe bizwi neza ko Burundi bwagiye butabarwa inshuro nyinshi n'u Rwanda, kandi bikaba bizwi neza ko umurwi witwaje ibigwanisho Perezida Evariste Ndayishimiye avuga ko ucumbitse mu Rwanda, bizwi neza ko uri muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Akaba ari no mpamvu leta ya Kongo itandukanije n'amajambo yavuzwe na Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibyo nyine bikaba bibaye mu gihe Reverien Ndikuriyo asaba imbonerakure gutabara igihugu kubera gisigaranye abasoda bake cyane. Kuwa gatanu uheze ku igenekerezo rya 12 ukwezi kwa mbere 2024, Reverien Ndikuriyo umunyamabanga mukuru wa CNFD yarasozereye inyigisho za gisirikare imbonerakure zari zimazemwo indwi zibiri mu ntara ya Cibitoke. Nk'uko bitangazwa n'ikinyamakuru SOS Media Burundi, izi mbonerakure zari zimaze indwi zibiri zigishwa ijoro n'umurango gukoresha ibigwanisho bya gisirikare. Mu ijambo ryiwe Reverien Ndikuriyo yarashimye imbonerakure zitabye iyo myimenyerezo ya gisirikare, aca amenyesha ko imbonerakure zigiye gufasha gutabara igihugu muri kino gihe Burundi busigaranye abasoda bake cyane. Ndikuriyo avuga ko abasoda bari mu bikorwa byinshi hanze y'igihugu. Yasabye imbonerakure kurindira amategeko azosimenyesha iyo zizoja gukorera haba mu Burundi canke hanze y'u Burundi. Ndikuriyo avuga ko igisirikare c'u Burundi gisigaye kibura abaja kuciciramwo kubera inyigisho z'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, akabandanya kubita abansi b'igihugu. Ndikuriyo yemeje amakuru tumaranye iminsi, ariko aca anyongera ko ibinyoma bikomeye cyane. Twari tumaze iminsi dufise amakuru ko amakambi y'igisirikare agaragara mu Burundi hasigaye abasoda bake cyane. Batayo zirenga 6 ziri muri Kongo, izirenga 5 ziri muri Somalia, imwe iri muri Centrafrique. Batayo zirenga 10 hanze y'igihugu, ni nyinshi cyane ku gisirikare c'u Burundi. Ibintu byifashe gutyo mu gihe muri Kongo habandanya gukenerwa abandi basirikare benshi. Hamwe Kongo yotera u Rwanda nk'uko Perezida Tshisekedi yabivuze, ibintu byonyuka kurushaho. Mu mwaka uheze igisirikare c'u Burundi cahamagaye kabiri abacinjiramwo, ariko abarundi ntibagihurumbira igisoda. Amakuru y'ingene abasoda bafashwe nabi muri Kongo, ibitigiri binini by'abagwa mu rugamba rwa M23, kubona ingene imiryango y'abasoda baguye ku rugamba ifatwa nabi, kumva Perezida Ndayishimiye yihakana abasirikare bafashwe mpiri na M23, kumva amagorwa y'abasoda banse kugwana na M23. Ibyo byose byaje byonyura n'ibyahuhukaga. Reverien Ndikuriyo arabesha mu kuvuga ko abatavuga rumwe n'ubutegetsi aribo babuza abantu kwinjira mu gisoda. Ibibazo bitagira inyishu mu mbonerakure ni byinshi. Mwibanga imbonerakure ziravuga amakenga zifise ku bijanye no kurungikwa kugwana muri Kongo. Imbonerakure zabwiye SOS Media Burundi ziti turafise bene wacu baguye muri Kongo, ariko imiryango atacu yafashijwe. Mbere ugasanga imiryango ntiyanabwiwe ko abana bayo bapfuye. Turazi ko tugiye kugwa muri Kongo ataco dupfiriye, ariko ntako turi kubugire, dutegerezwa kubaha amategeko y'abatwara umugambwe. Kimwe mu bibazo umuntu yo kwibaza ni impamvu igisoda kibura abacinjiramwo, ariko Reverien Ndikuriyo akaronka baja gupfira mu mbonerakure. Ndikuriyo nawe arakeneye kugira ico aronse ku mafaranga Tshisekedi ariha abategetsi b'u Burundi. Imbonerakure ntizinagoranye nk'abasoda, nizibonera muri Kongo ntawe uzozivugira. Nizafatwa mpiri ntawe uzogora leta, nizafa nta miryango izosigara iragira ibyo isaba. Gutyo mu mugambwe bazorya amahera ya Tshisekedi atacamira. Yakariye ntigata. Mu ndwi ya mbere ya 2024, Reverien Ndikuriyo yari yatangaje benshi akoresheje imvugo ziza kurusha Evariste Ndayishimiye, aho yasaba ibiganiro n'u Rwanda. Abamwumvirije bagize bati mbe yemwe Ndikuriyo yahindutse, niwe agiye kunga abarundi. Inyuma y'indwi zibiri gusa Ndikuriyo agarutse ari wa wundi abarundi bazi, umwe yigisha ibyo gukuramwo kwica atakenya no gucunga abakeba. Ibi byose nyine bikaba byarateje ikibazo gikomeye cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Benshi bakanavuga ko ibintu Perezida Evariste Ndayishimiye yakoze ari ubuhemu bukomeye cyane ku gisoda, kandi benshi bakemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye abandanije ingendo yihaye
byarangira asambuye igisoda c'u Burundi ku murango izuba riva kuko aho kigeze ahatemba, aho benshi babona ko hageze n'utera Uburundi. Abasoda bari mu Burundi batabasha kwivuna kuko barafise ibibazo bitandukanye, abenshi baraguye muri Kongo, abandi barafashwe mpiri na M23, abandi bari muri Kongo mu gihe Uburundi atabasoda bufise kandi akaba nta muntu n'umwe agishaka guhurumbira igisoda c'u Burundi. Banywanyi bacu ni ngaha duce dusozerera amakuru kariko abateguriye. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.